nuko mu Burundi kumburengira bisigaye bigoye ko abantu basohora ivyiyumviro vyabo neza, nayo ubundi nibaza ko umuntu abarekuye abantu bakavuga ikiri ku mutima nyene, sinkekeranya ko ibi turiko turavuga ngaha ari byo nyene bomubarira, bomubwira bati kuko wumvirije nk'abantu batubwira ngo nimutahe, nimuze dufashanye kubaka igihugu. Ni benshi cyane, iyo ndavye incuro ayo majambo ndayaronka ni menshi, ariko ntahe kugira ngo banyice, ntahe kugira ngo bamfunge. Bavuga ati abwira ibihugu turimwo ngo baduhe nimuwame n'ingoga nze ndabapfunge. Rero nibamubwire bati mukuru w'igihugu nutunganye, kubona dufise abarundi bose mu mpande zose bavuga ko bakeneye kuganira, bavuga ko bakeneye amahoro, bigenda gute wewe uri umukuru w'igihugu, bigenda gute wewe uyita umuvyeyi ngo ufite leta mvyeyi, ko abarundi bose bavuga bati twifuza kwicarana ngo tuvugane ivy'igihugu n'ingene cotunganywa neza, akaba ari wewe uvyanka. Nibabimutubarize, batumbereze neza ikibazo gitomoke. Ikigira kabiri, buriya ikintu kenshi cica bene ibi bintu vy'amahoro mu bihugu n'ubwoba. Hari ubwoba bw'abafise ubutegetsi batinya kubutakaza, biyumvira ko hamwe bohesha na gatoyi bokugurura bovugana n'uwundi ubutegetsi bwohava bugenda, kumbure n'ibinyoma bigisha bikava yubura aho bica. Hanyuma hakaba ku rundi ruhande abanyagihugu nabo bafise ubwoba bw'inembo, bagira bati nkavuga nkajyogora baramena umutwe. Rero ico novuga nuko impande zose zotera zikira ubwo bwoba, zikira ubwoba, abafise ubwoba bwo kutakaza ubutegetsi n'abafise ubwoba bw'inembo, bose babukire, niho honyene Burundi buzokira. Nayo ubundi ivyo tugumye muri ubwo bwoba, abafise ubutegetsi ubwo bwoba bwabo buzokwega ayandi mabasumbirije. Ivyo babibaza ko ariko baratinya bizotinda bibagwe ko bibaze ko batagifise isaganirizo. Abanyagihugu nabo bagize bafise ubwoba ngo bikingiye muri ubwo bwoba, hazoza bibi kurusha ivyo bariko baribaza ko bikingiye. Perezida Ndayishimiye ku ruhande rumwe avuga amajambo meza ngo ashaka kuganira, ku rundi ruhande ukamuyobegwa ukabona inyifato ziwe ntizijanye no kuganira. Ko yari yafashe iyo ntumbero niyubahiriza ijambo ryiwe nk'umukuru w'igihugu. Umuntu ntashobora kuvuga ngo nditeguriye kuganira, ntiyagire intambwe nimwe akora yerekana ko ashaka kuganira. Nabikore, narondera abantu, twese tumubwire ivyo twipfuza ivyo ari vyo, n'ivyo biganira bishaka tuvuga ingene vyoshoboka, hanyuma koko kiganiro kibeho, abarundi babane mu mahoro, ejo igihugu gisubire kuja ku murongo w'iterambere n'ituze.